aba babatirijwe ari bafise umwanya munini twagira ngo kandi bace bahagarara aho bari bahagare subira muhagarare tuguma tubahakaze tubigina turanezerewe reka duhe kaze Pasiteri Pierre Claver aje abasomera ijambo ry'Imana ryo kubakira kaze. Imbere yuko tubasengera twagira ngo tubasomere ijambo ry'Imana ryanditswe ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Dusome 3:11. Nukuri jeho ndababatiriza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyu azobabatiriza muri mpwemu yera no mu muriro. Imana ishimwe. Ni vyiza cyane mwabatirijwe mu mazi menshi nk'ikimenyetso cerekana kuvuka ubugira kabiri, ko mwizeye mukakira umwami Yesu mukihana. Cyo ni ikintu ciza cyane. Ariko Yohana arababarira ati jewe ndababatirije mu mazi menshi, ariko hariho umuntu azoza mu nyuma, uyo ntibimbereye no kumupfundura inkweto utugozi ku nkweto yiwe. Uyo azobabatiriza muri mpwemu yera no mu muriro. Aha rero kubatirizwa ni vyiza, ariko rero mutanguye urugamba. Je nkibatirizwa nabatirijwe maze gukorera amahera tubana n'abandi basore bakijijwe. Hanyuma rero barambarira bati aho rero utanguye intambara. Je ndababarira nti mwebwe mwaramaze kuruha. Ariko rero aha rero muvuze muti mvanye na Yesu nzukanye nawe, ndemeye kumukurikira ahazoja hose. None Yesu amaze kubatirizwa yaciye aja mu bugaragwa. Ariko bamwe mwe mwateguye agafanta, mwateguye n'utundi, ariko bamwe n'abana mwakuriye mu nzu z'abakozi b'Imana z'abakiristo. Babateguriye agafanta, ariko babategurire n'amasengesho yo kubingiza mu bugaragwa, kuko mugiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Umuntu atabatirijwe muri mpwemu yera ntashobora gutsinda urugamba, ntashobora no gushingira intahe Yesu. Yohana ashitse muri Efeso arabaza ati gihe mwizera mwabatirijwe umubatirizo ki? Tumubatirizo mu mazi menshi. Ati mwarahawe mpwemu yera. Ati iryo jambo ntitwari bwanaryumve. Benshi rero ibya mpwemu yera bavyumva ku matwi. Kugira ngo ushobore rero kubatirizwa muri mpwemu yera, ni mpaka ugende nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kandi urondera imyanya yo gusenga Imana, imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana, yo kurondera ubwo bushobozi. Rero mushikino dusaba abakozi b'Imana babarambike kibiganza kugira ngo muronke ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Mushikino Paulo ya banjije bigishwa. Mushikino muri ati mbega igihe mwiza mwarahawe mpwemu yaratanzwe ho kutugwanirira no kuduha
ratanzwe ho kutuwanirira no kuduhindura bera nk'ukumwama vyifuza. Tugira tubasengere bwo bushobozi buzohera indani muri mwemu mu mwemu buce busesekana inyuma ku mubiri. Imana ibashoboze, izobaha inkomezi kandi n'isezerano. Abakozi b'Imana barambika ibiganza mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko mpwemu yera yatanzwe. Turagushimiye Yoweri yari yarabivugishijwe ati mu gihe cy'iherezo ngo mpwema azosukwa ku bari n'umubiri bose. None rero Yesu turagushimiye igihe wari kurasezera intumwa zawe urababarira ati nimugende murindira ubushobozi muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe guhereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya gushitsa ku mpera y'isi. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Mwami Yesu ngubashitse ko ryasezerano n'isezerano ryawe bagushingira intahe mu ishuri bagushingira intahe hariya mu izina rya Yesu. Bwa bushobozi bwa bubasha wa muriro wa mpwemu yera turabasengeye ngo wururukire muri bo kugeza naho biseseka inyuma bavugishwe n'Imana ngabire za mpwemu yera zije zisendanisha muri bo. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Mpwemu yaratanzwe ho kutubanirira no kuduhindura bera nk'umwama vyifuza.